Mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba n'inyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Twongiye turabaye kaze muri kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige teknoloji idufasha gukontrola umuzigo urungitse mu mahanga. Umuzigo ugenda ukawudepoza mu biro yitwa DHL, hanyuma DHL igaca ya registra iyo dosiye wawe yuno muzigo imbere yuko ujana ku kibuga c'indege barawusikana. Rero ino teknoloji uno munsi turi bwige yitwa after shift. After shift mu Gifaransa ni après avoir déposé ta colis, cyangwa umaze mu Kirundi ni umaze gushikana cyangwa gutanga umuzigo wiwawe. Muri ico gihe uca wa registra ino code, ariyo code iri ngaha muri iyi code niyo wa registra kuri telefone yiwawe muri iyo application. Anyuma muri ico gihe umaze gutereshaja ino application ukandika ino code, uko uyu muzigo wawe ugenda uguma uwubona muri telefone yiwawe. After shift nuko iyo teknoloji yitwa ya control y'umuzigo wiwawe. Uva mu gihugu cyo muri Hollande uja muri Belgique, uko bawusikana ku kibuga c'indege ca Belgique uca ubibona nga bica vyandika amasaha basikanye, bigaca vyandika na pays de destination ico gihugu kiriko kirajamo. Ija muri Ethiopia ukacubona yuko umuzigo wiwawe ushika muri Ethiopia mu masaha abiri. Hanyuma ujise muri Ethiopia kukuva mu ndege ya Ethiopia Airline winjira mu ndege ija i Bujumbura, barabikwandikira bugihe bawusikanye uno muzigo uca ubibona ngaha muri telefone yiwanyu. Rero a la jeunesse twabasaba buri munsi mwebwe mukora business international muze mukoreshe application yitwa After Shift kugira umuzigo wiwanyu uzobe facile kubona muri telefone yiwanyu. Vyandikako amasaha, umwanya, aho ugeze naho uri kuraja amasaha ushikira. Ushisi i Bujumbura muri ico gihe agence ya DHL iza kuwakira ku kibuga c'indege bataziriye Melchior Ndadaye, barawusikana uno muzigo ku kibuga c'indege. Ku kibuga c'indege bamaze kuwusikana muri ico gihe aho uri muri Europe cyangwa mu n'importe quel pays uri ucubibona kuri telefone yiwawe yuko ujya muzigo wiwawe washise ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye Bujumbura. DHL imaze kwakira uno muzigo wiwawe, hanyuma ikawuha umuntu wo warungise ikiwusikana. Imaze kuwusikana bica vyandika kuri telefone yiwawe umuzigo delivered. Murakoze cyane gukurikirana iki kiganiro. Twize gusa ino teknoloji ya After Shift itwereka ukuntu tuzora dukontrola imizigo yiwacu tutarinze gutelefona, ariko tukabibona kuri telefone yiwacu ukuntu uriko uragenda. Imana niguhezagire wowe wakurikiranye iki kiganiro, kanda fyonda subscribe buri munsi kugira uzurakurikirana ibiganiro bikurikira. Urakoze cyane.